cyo gitumubona n'amabara ya noir blanc ubudasa rero ngerageje kubuvuga ko tuntu dukeyi hariho ukuntu umuntu ingena ameze umenga agomba ko abantu bose bosa nawe nimba kandi n'igitega ni muyinga narumvise abantu babipinga ngo nta musanagira kwikinga bimugabanya ubwo buzinga man bimugabanya ubwo buguruguru nibutse nk'abantu mbere twivukiriye ruguru twaravyuka mu gatondo cyane mu gaturuturu ku radio hakavuga inkuru za mukurukuru tukaja kuvoma amazi tugahungura ubuguru tugasaba mama kadushigishira umusuru tukambariza kaki atari z'ubururu tukagenda ku maskuru tugashika n'amaguru bakunzi ba Yakini TV Burundi ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe ivanya muherereye hose kuri micro ni one xk kifungati na mimba the king of talents the grand serpa umusatrizi canke uvuge one xk gabide vyose ni twende na mazina yiwanje nahawe n'abantu nahawe na wewe nahawe nuriya kuri kamera ndi kumuna passe classique no musiro ndi kumuna umutumire nabwiye ko nama nahindaguye sinamazanye babandi nyene sinamandi kumuna wa wundi ariko ndagira ico bita changement ndi kumuna n'umwe mu baririmbyi muri industry bafise ce qu'on appelle izina novuga izina muga ntangorane aravyivugira ndi kumuna Barsi aka hajeje aka yawe itagute kamusanga the alien alien gisiguri umuvejuru hari umuntu atazi umuvejuru mu kirundi umuvejuru ni iki ukize mu gifaransa ni extraterrestre aro nk'umuntu ubwira suramo extraterrestre yovuga ko rero twizera Barsi ndamugiriza abakunzi banje bava yuko tutangura ikiganiro nyezina ndabaramukije abakunzi ba Yakini TV Burundi n'abakunzi biwanje ba Wanix ba Barsi b'umuziki w'u Burundi muri rusange cyane cyane abakunzi b'umuziki yo bapfa bakagera Barsi n'umuririmbyi akomeye cyane ngaha mu Burundi niko bandi babivuga wowe ni kubivuga canke ni kuvyumva niko ndavyumva kuri Barsi nawe bivuga kwiki ko yo bari umuririmbyi akomeye abandi barabivuga kuri ukavyumva Barsi wabivuga kwiki ndumuririmbyi afise ibisabwa byose kugira ngo abeyo kwitwa umuririmbyi yego gusa mvuga ngo iboneka bavuga ko Barsi ari umuririmbyi akomeye mu gihugu cy'u Burundi ntibabesha na Barsi nikabibona akomeye mu gihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi sindavyiga ko neza gusa akomeye mu uwo mwuga wiwe wo kuririmba atisuzugura Barsi iyo mvuze kuririmba kuba turiko turayaga hari abantu benshi twaganiriye benshi baramenye indirimbo wigeze kubiririmba ntashatse kuvuga izina ndaza kuyivuga izina rindira ariko ntibamenye Barsi uwariwe kandi azi nawe ko iyo ndirimbo wowe yizi ni benshi twagana bakambaza uwo muntu yarimbye iyo ndirimbo murazinaye ndazi ko ari n'umujama ari Africa Decide arankurikirana abantu mwanya ku mwanya niyo abone kigana naza kuvuga wanu yarigeze kubana na rap ya wacambaza umutipe n'uwuhe cyane ngo ati numwe yaririmbe indirimbo yitwa kungu ndave iyo ndirimbo narinda yizi narinda muzi benshi ntibakumenye ndashaka kumanutse undirimbira iyo ndirimbo yavumye gose bashabana kumbe wa muntu nuwo indirimbo ziwe yaravumye yiwawe ashoka kubita squatter ziratandukanye ariko ari yarushije izindi mana yanjye ndaza hano hose mu gihugu no isangaho ari yarushije izindi kandi warayiririmbye benshi ntibamenye na mweneyo ndashaka rero nka Barsi yigaragaza yituririmbire gatoya gose yarushije izindi nayiririmbanye n'ubundi muntu twari dufise umuguru umva sinovuga ngo ni ya Barsi mugani ya Barsi kubera yavuga gute mbere nambari ntuze yavuga gute reka ndazidondagura basucumbwira iyo wiyumvira ndafise indirimbo yitwa muri bisi ndafise indirimbo yitwa dusenga muri bisi niyo ndirimbo benshi bamenye ko izina Barsi barashaka no kumenya ati none uwo muntu atagera muri bisi wewe arafise voiture arafise probox afise iki uwo muntu atagera muri afise moto nuko kumana nubaha hari abantu baza kuma gashimwe kubera abonye je tuvuganye na Barsi bashishirize ko ndamusanagira muri bisi kandi nawe uca babwira ati mbega mu kuva muhera gushika mu kanyosha muhure na Wanix waje na bisi cyake kandi n'igitega ni muyinga narumvise abantu babipinga ngo nta musanagira kwikinga
bimugabanya ubwo Ubuginga. buginga man bimugabanya ubwo buguruguru nibutse nk'abantu mbere twivukiriye ruguru twaravyuka mu gatondo cyane mu gaturuturu kw'iradiyo hakavuga inkuru za mukurukuru tukajya kuvoma amazi tugahungura ubuguru tugasaba mama kadushigishira umusuru tukambariza kaki atari z'ubururu tukagenda ku maskuru tugashika n'amaguru ducerewe bakadukubitisha umusurusuru bakaguma bambwira yuko jewe nzoba umukuru nivyo ndi umukuru kandi ndi umusani none nce mpeba kugendera muri bus ibivugirwayo apaya sirabisi biramfasha nkaca ndonka 10 sur 10 ibivugirwayo apaya sirabisi biramfasha nkaca ndonka yose kuri yose nyako Barsi rero baragira muri bisi Barsi n'aba basaruzi batagira muri bisi Barsi abasani warimvye batagira muri bisi ribate cyo mu bisanzwe iyo ndirimbo yakuje mwuko nyine ujyana sinzi ko ari ivyumviro vy'abantu usanga bidatonze kumwe sinavuze ko abasani batagira muri bisi mu bisanzwe hajya usanze indirimbo yanditse canke igitabo canke iki utomboye kabona nk'umuntu yayiyandikiye wo hariho ivyagusovye wo musiguza niho cyo genda utangaza ngo nakango yavuze ngo abasani ntibagera muri bisi iyo ndirimbo ihanura ugwaruka muri rusangi ko kizira kwinetagaza vya bintu wumva umuntu ngo je ngo sinoja ku isoko nambaye kamba mbiri kandi atakiri atafise kandi usangiye yagenda ku isoko hariho yari kuronka utuntu akuramwe amahera yo gura ikirato nimuvuga ntiwogira kwikinga kandi n'iryo ufise ukarigira ko kugira uronka ingene uzogura imoto ibintu nk'ivyo rero kuba nakoresheje ayo majambo abiri umusani na bisi nabigize kubera umuntu yibonekeza mu bajene iyo dukoranye nko mu ikoraniro nk'umukuru w'igihugu yakoranije abajene usanga umusani ari we muntu babona rero umujene natanze akarero kwijambo umusani muga nashatse kuvuga urya mujene ashobora kwinetagaza canke urya muntu wese asuzugurwa ibintu bito kandi ari byo vyomufasha gutera imbere akagomba binini binamurengeye niyo nsiguro y'indirimbo nashatse guhanurwa rukarureke kwinetagaza bakore badasuzuguye canke badasuzuge ngo sinokwambara uku ngo sinogenda ha canke ngo sinovugana n'ubu umuntu muto ngo sinokwicarana n'aba bantu bato bagera muri bisi nk'umusani rero ndamugarutseko umusani ategerezwa kuba umuntu aja mu bantu bato kugira ngo aronke icavuga ko buzima ari umupeti mu basane nyene amazi misa yigaragaza ngo afise miliyoni y'ingo mugabo dutoje inkuru bavuze ngo imara nayo bafise umva ko umenga wari wahano umenga wari umva wari waraze nk'umuyesha horavuga ijambo ngo ibi bizoba wari wavuze umenga hari igicimirije kuba wowe waje kuririmba iyo ndirimbo hacaza bigaragaza ngurumva je ngo ndiki ngo je sigana na bisi ngo telefone ritabizi canke wari ubizi ko ivyo bintu bizoba mwari mwabipanze ujya mbere uwo je ndanamutahura kuba bivanye n'ivyo akora hariho amantuze ya publicité ama strategie umuntu ashobora gukoresha kugiragire publicité uvyumva ku radio harajamwe ibintu vyo gukavya vyo kuvuga imvugo ndenza rugero wero ntitumuhagarare ko gose ngo ari mu makosa canke iki ajya barisi publicité ziwe muri music akunda gukoresha nizegura tumenye ati ayo barisi akoze iki tuba twagombye ikintu cyo tugipushinga shana sindatangura undareka abantu gusa bakabona ubwiza bw'ibikorwa bakabyibonera n'amaso ya ntarinze kuvuga ngo ndiko ndahagiza ndi concentra gose mu kwandika igikorwa hamwe umuntu acyumvise wese avuga ati no cerekana ubundi ati ingo wumviriza uwo muntu ni barsi twameze nk'abahera inyuma mu mbabarire gato kubera ko kuva yitwa Barsi niho yarakibonana nanje niho twari tucicarana mfise micro kwicarana naho nafise micro ni ibintu bisanzwe ariko mfise micro mba namaze kuzura mwe muyera urumva ariko no munsi wihangane gato yagusa ndabona ko mwe muyera bazi ye Barsi reka tureke ibintu vya Demiri kombye bijya vyari vya kera ubu turiko tumenya Barsi wubu kijagiye nta ndire dumenga wari office sindavyibuka ubu Barsi wubu ameze gute mu muziki ndishaka kumenya oya sinovuga ngo narahindutse gose je ndo umuntu atanakunda no guhindagurika nizo dread uvugana yenda zifise gusa umuntu agenda ariga ku mwanya wose uko umwanya ugenda uko niyumvira kige gihe ubusiko wimvira ndashaka kwiyumvira uko muga hari ivyiyongereye ko ubwo wacavuga ngo ndabivuga ingene bimeze birasiga ubwenge sindabitahura kabisa nabivuga
ni Barsi kijya gihe yarakoze umuziki urashobora kumenyekana kandi apana umwe cyo niba twarazikurikirana gose ariko Barsi muri iyi minsi sinzi ko ari kubura uburyo sinzi ko ari kwibika ibikorwa ntibiriko birasohoka neza nubwo bwo babisoka ntibishikira abantu nka za ndirimbo warema na Kanovera wahinduye cyane si kuri Barsi gusa umuziki w'iki gihe cha corona utankurikirana ku mbuga zanje kenshi vyo kugora kugira umenye bishasha vyanje cyo gituma ntumira abantu nimba ukunze umuririmbye mukurikiranire ku mbuga ziwe kubera ubu nuwoja mu kibano umuririmbye umenga azwi cyane mwaka karere ni Diamond mugo wobaza abantu ati indirimbo nshasha ya Diamond ubu yitwa gute ni bake gose boyimenya kiretse abamwikwirikiranira ku mbuga ziwe nico gituma ico kibazo mbajije ntigihagaze kuri Barsi gihagaze ku muziki wo muri rusange cha corona umuziki wa corona rero nawe nyine wacugwara corona Barsi kabivuga bisanzwe bikorwa bigumaho n'ababikeneye baguma babirose mugabo udakenewe w'ivya Barsi sinobiguhora je sinohora umuntu gusanga atazi ibikorwa vyanje mu bikorwa vyanje biguma bakunzi ba Yakini TV hari abifuje kumenya ivyo bikorwa vya Barsi boyandika gute kuri YouTube sinzi naho bishira kugira bigende neza bashobore kuhabona imbuga nkoresha cyane ni zitatu hariho YouTube hariho Instagram hana Facebook hose nitwa Barsi the Alien Barsi the Alien hana gafoto tuzahasanga kameze uko iyi ni logo yawe none iyi logo isugura urukoko nibwo ari Barsi cyane aha ibi byose nta nakimwe kitagira insiguro ushaka kudusigurira no sigurira ibara ryirabura ni couleur de la musique haje ibara ryirabura ni ibara ry'umuziki ni ibara ry'umuziki hari baffle urabona ni zike zisa na vere canke nande nyinshi zirerabura microphone zirerabura kamera zirerabura ibintu byo muri domaine y'umuziki muri rusange nwahasera kureba kandi ngo nase tanafise ngo yambara amakanzu yirabura okay turabanda hanisiguro rero y'ikintu iba muri domaine ni nkabijya uzobona ngo uramukanije uko ngo cyangwa ngo ni Freemason bijya sivyo shaka ndi umupasiteri nk'iki urabona nk'aka kantu kameze uko je ndashobora kubanza nk'insiguro nka zitatu canke zine bivaye n'amasosiyete ugiyemwe ugiye mu baragi iyi ni F no rudome F canke igiharuro cyo giharuro F oyi mvuga yabaragi ndayizi hanyuma muri korale bagize ukujya ririmbisha abababwiye bavuga igitero ca gatatu no kuvuga ikintu cyose kigira insiguro muri domaine yacu uwo muri Yakini TV ndashobora kugira uko nkabambwiye cameraman ati tangura wabonye paso kuno turatugira ati uzongiza tangura uzorugira uko sesa hanyuma ibara rya John ni ibara ry'umuco hanyuma aka gakoko akamwe kaba mu kirere ko bavuze ngo agakoko kitwa loop canke ibingira mu kirundi nagakoko muri historique yako nagakoko uravye imigani bagacako iyo ugiye mu bitito mu migani mu kivya no mu vyiyumviro ntanga ndahamagarira abantu kwakira ubudasa kuko ubudasa ni ikintu ciza cyane nico gituma ubona n'amabara ya noir blanc ubudasa rero ngerageje kubuvuga ko tuntu dukeyi hariho ukuntu umuntu ingena ameze umenga agomba ko abantu bose bosa nawe nimba wimwesha igipara cyubonye ufise Madrid ugacubona umenga byasabwa mere nka wewe kumenga uri umupagani nkaje ikofi yanje barayimpora abantu bambara urabona nk'umuntu yambara udu t-shirt yambara jeans nibiki benshi muri bo babonye umuntu yambara agashati kagoroye agapantaro ibukare haraho bagenda bavuga ngo ujya n'umubono dofate ujya nawe yambara uko abonye uwambara uko ngo n'umuvayo mugabo je uko ndabibona abantu botahura umuntu wese ku kuntu yimereye mbere kenshi ukunda gusanga nk'umuntu atandukanye nawe wari wakugirira akamaro kanini kuko uri nk'umubosi ukazana ibintu mwifuso ku rupangu nta mubosi mugenza wagufasha kuvyinjiza mu rupangu ukenera umukene kugira vyinjize umushorere igihumbi umukene nta mukene nkawa gucorera igihumbi urondera umubosi agucorera rero mutahura ubudasa ni bwiza mugo umubosi uzosanga agenda ari arabona abakene umenga umwanya umwe akavyibagira ko azobakenera akabona umenga nabantu batari bakwiye no kubaho ahubwo ntazingira ngo sinzi ko yabavuga umukene nawe akagenda aragirira umujinya umubosi ngo bajya bo barihiririwe mugwa umuntu yokunda umuntu batameze kumwe je rero ndakunda ubudasa
iyo logo yanje rero ibintu nk'ivyo birimwo Barsi naho n'amazina yanje nitwa Barutwa nayo Karito ni mfunyapfunya. Barsi urakoze cyane kudusigura ariko ga Barsi uramaye akarurambwe ngo umva ngo umutunzi umukene we nkawe Barsi ubu na saa twicaranye ingara wowe ushira muri kategori y'abatunzi canke abakene wowe nabahe wifuza mwokorana kuni saha urondera abatunzi kubera ukenye worondera abakene kubera utunzi nkenye nokenera abakene kandi n'abakene bagenzanje nkaba nkenye nokenera abatunzi kandi ntubishire muri nkenye nagumvye kumenya Barsi ugeze no saha ahamagarira abatunzi kubera kenye canke ahamagarira abakene kubera atunzi bafashanye ibintu vyiwe ino saha ino saha nyene ino saha je ivyo mfise ndabiryohererewe ndafise amahoro kabisa mu mutima utunze amahoro uhamagara abantu bakenya amahoro baza abademu benshi bakenya amahoro kabisa canke bayagire n'abatokwererwa baraza uvuze nkuko Barsi wowe ushobora abademu babuze amahoro muri ibi wowe ushobora abademu bose babuze amahoro kubosha baza ngo mufashe ndabashobora erega si ngombwa baze oya bayaronke nayo atangwa n'umukama kandi ayaha bose ubushatse kuyakira rero tumaye tujajure gato ya Barsi ngo abantu hamwe bwo mufise amajambo be nayo y'impanuro ukame umva ubiko ko ari umustar ubiko ko ari indongozi ngo usanga abademu babemera ko ngwipanze umudemu ngo ntari kure nyine ngo murafise ukuntu mu bakonvenka nyine byavugiwe he bivugwa je sinzi aho riko nzana mu bibazo bitari byo kubazwa jewe kabisa rero bakunda kukubaza ibi kubera sinumva ico kibazo je nimba bade twohuza canke ikije muri makeje mpora mbona abantu batandukanye turahuza abahunga abakobwa batama abana cyambona abantu benshi bashoboka turahuza sinaca mvuga ngo umuntu ameze nka jewe ngo yokundwa n'abakobwa je nta muntu atonkunda kandi nta numwe atonyanka kandi ubushaka arankunda ubushaka kanyanka kuri jewe ntaco bitwara uwunkunda n'uyanka bose bagumira Barsi numvise ko tuyaze byinshi kandi turiko turagana mu bintu bijanye na industry ariko burya rero jewe iyo nakoze ikiganiro nkaruha mpwe muhiraza kanyakira kandi yamaze kunyakira aba yashatse ko nawe yikorera yigaragaze haba kuri wewe ugira icyo umwishuye ubutumwa bushikira abantu banje ubu rero ndiko ndavuga nga mpwe muhira yambwiye ati umanze ufate amasegonde 20 usenge ushimira Imana ko yumvise ko umuntu muzima ufise ivyumviro birashe usenge kugira mpwe muhira ivyo ugomba uvuge bishikira abantu ko n'ibintu ugomba wishure mpwe muhira agomba kwibariza umanze usenge verse gondi kuzangira data nijya mwana nijya mutima mweranda bantazino ntare rugamba nitwa Barutso nayo bantazino ntare rugamba yaguye Burundi bagera mu mugamba kabushikane makamba turafise ibyinshi byo kwigambe biyage biya imisozi amashamba turafise intamba mu rugamba we Burundi ngomba bazitamba turafise ibituranga birengeye kure niya mafaranga dufise abacuraranga baturitse umudurike meninanga imigunda ngakaranga agaze komando usanga bakajije bashajije bakayangana nk'inyange abigeme beza barahiba abafasane barane baniba dufise amata dufise ubuki inzuki zirabandanye yo mu biti baye byo bise tubikeshe Imana yampaye mazamariza y'Imana mana vyuhagire bihezagire duhunda urukundo tubisangire uramaze kuja ahantu bakavuza umuziki hanyuma ugasanga umwe yigira pastor bavuze Diamond bavuze umuziki wa Fizo canke wandi wa Barsi wandi ugasanga pastor arikagira akaguru bene uko no munsi ariko aratamba bene byagenze nkukorera amasengesho yabatumye na mwemera wanje atamba abakozi ba Yakini TV Burundi ndi kumwe nande na Barsi uchubise maga Alien Barsi kandi bakunda kuvuga ngo nguri mvuga kuri bande abantu bazi Barsi bakunda kuvuga ngo Barsi ni mvuga kuri ngo nta kintu ushobora kubura kwa Barsi ari ngo ari ku murongo ku mbabara bikubwiye ni sawa kuko ngira nuko babibonye Barsi nashaka ndakubariza akabazo umwiza ukuri ndashaka kumbwira ikintu cisha umuziki w'u Burundi utuma abafana baguma bidoga ngo ntuteye imbere ntavyo ndumva bidoga je numva bavuga ngo mukora neza sinzi ko bakubwiye bivana cyaba bimbwira bambwira ko canke baragutinya ko bara wori umustar bavuga ati tubwiye Barsi ko bakora nabi hava careka gusohora usanga ari uko nyene gusa benshi ivyo maze kumva numva bavuga ko abaririmbye bariko barakora neza kandi umuziki biriko biraza uko vyari mu myaka iheze atariko biruno musi ariko umuziki wundi ntujabuka ibindi bihugu ntushika kure ivyo byo ngo biri gute biravana n'intumbero z'abawukora cyangwa n'ubushobozi bwabo nta wote nkubire ko wundi kuko nta na kimwe kiwutangira ufise ubushobozi erega
usanza nk'umuryango urimwo abantu bose batarenze mu y'icumi so kuvuga ko ari ngombwa babe batari bashoboye hari aho ubura uburyo minervaro yibuze barakwirukana ni ibintu byinshi bibura rero umuziki nta na kimwe kiwutangira uwukoze wese awushikanaho ubushobozi bwiwe bugera gusa sinoreka gutumirira abantu ubu muziki kuwugira uwabo impande zitandukanye bamenyesha makuru abafana abarongozi mu gihugu uwo muziki tuwushikane kure umwe wese ku bushobozi bwiwe aho bugera icyo no hamagirira umuntu no gukora ubushobozi bwiwe aho bugera nimba ndi umuririmbyi nkakora n'ingufu zanje zose ibyo nsabwa kugira ndirimbe n'umuziki wanje ushike kure hashoboka uwakira nawe nimba bimusaba gupartage ahandi no kubimenyesha abandi nibiki nimba abona hari ico byokungura kugira umuziki ugere kure umwe wese akora icyo asabwa n'ubushobozi bwiwe Barsi mukurangeza higana nashaka ngende utere icyumviro kuko numvise ufise ivyumviro bizima sije navyumvise ndi umwe wowe nimba wavyuse nawe je muri commentaire kandi bakubwiye wandika Barsi YouTube Instagram Facebook genda umukurikirane kuko twamadushaka bwabo umwe nyene twamadushaka kwa kuntu ibintu bigenda neza ntuze gushigikira abandi kandi abana bo muhira baraha kimuhana kaza imvura ihise siko bakunda kubivuga Barsi twayaze vyinshi ariko ndagomba ugena umpanuriye iki kintu abajene cyane benshi ngo rezo social mu Burundi ntitwitaho gose kandi ngo mu bindi bihugu byaradusize twakora gute kugira dushobore gushikira ibindi bihugu ku bintu by'amarezo social sinzi ngene novuga twokora mugabo urugero rw'abantu bakoresha internet mu Burundi ruracyari ruto kandi nta wohatira umuntu gukoresha internet harimo ibibazo by'ubukene ni bimwe nyene navuga gusa hari ikintu mperuka kubona bijya bintu byo gukoresha ngo Facebook gusa canke na WhatsApp gusa mperuka kubona amabuke limitere yadugije biciro ajya Facebook na WhatsApp kandi ngo byaryoheye abantu bese yarangyoheye kubera uguze ijya buke limite niyo ya mbere zimbutse ari nka 7000 dufate kuko ukoresha 3 ku munsi urumva ukwezi guhera ukoresha 9000 ugasanga ni Facebook yonyene Facebook naho nta kintu kinini gose wohava ngo uhigire ariko ugize ilimite ubonye akantu bibaye ngombwa kugasanga Instagram uragasanga bibaye ngombwa kuri Google rajayo YouTube kajayo iki notumira rero abantu kutishiramwo ngo ibintu by'amamega birazimvye mu Burundi niho hambere bizimbutse mperereje mu bindi bihugu ingene bigenda mugabo ibihumbi ndwi umuntu abirondere kurya warose ibihumbi 100 byo kugura Android urondere ibihumbi ndwi buri kwezi ugura umutekero utuma ibintu byose ushobora kubikurikirana bizona bafasha urashobora no kugwara akantu ukagenda kuri YouTube ukandika ati ingwara iyi niyi no yivura gute haraho bakwerekana ikintu wirira gusa nk'ibibabi wahamwishamba canke iki utiriwe na depensa n'amahera rero kuba umuntu witaho kurondera ubumenyi ni vyiza na ikintu cyambere gishobora kubidufashamwe ubu nizo mbuga twijukire gukoresha imbuga rero ku bwinshi ningira kamara Barsi reka ndagushimira kuko tuyaze neza cyane gose kandi nibaze kutaje ijya mbere canke ngo ijya nyuma uzogaruka n'undi munsi nta kibazo kabisa ushobora gusezera abafana banje kuko ngo ntibari bashatse kuva ngaho warufise ivyumviro byiza ariko akajambo wabwira ko uzogaruka nakandi icyo nobabwira nuko ikirangamisi cy'ibikorwa byanje byo muri 2022 nkiri mu bikorwa nkora batabona ariko mu minsi ngiye gutangura ibikorwa sohora bakabibona undi muri vya bikorwa byo gutegura ibintu gutegura inzira bizozana namwo kuja kubikora kubihinyanyura mu nzu z'ubuhinyanyuriro hanyuma mu minsi rero nzotangura kubaha ibikorwa bishasha kandi nina bitanga nzoza no ngaha ndabivuge ari ico batatahuyemwo bambaze ibibazo ndabasigurire ndi ngaha nyene nk'umukozi wabo ni Barsi vuba turabona orere y'ibikorwa vyiwe ubaracare muri zanzu z'ubuhinyanyuro murabizi ko bamanza kwiherera amakaduhereza ivyo bahijije gutengeneza nitwara kubona Barsi umwe mu artiste umwe mu baririmbyi ndetse se umuririmbyi gusa afite n'ibindi bintu byinshi akora nibaze one day azoduha ikiganiro kindi kirambuye tuzo turayaga byinshi mwumvise ko afise byinshi ku manuro yo hugwaruka ko dukwiye gukora cyane cyane kuri iryo jambo budasa ni ikintu kinanira abantu benshi cyo kintu burya nimbutize
Ebana ntuzivuge wanditse just na kurondera abatumire bitandukanye. Ndikumona Pasi Classic ari inyuma ya kamera televiziyo ya Kene TV Burundi. Duhuri indi saha duhuri kindi gihe duhuri undi musurazi ko je nama ndi kumwe nawe. Ciao ciao.